Yes mwiriwe canke mwaramutse kuri mwebwe muriko muradukurikirana. Iyi ni Alpha Media Burundi nkuko bisanzwe kwa kundi hahandi tubazanira impano zigiye zitandukanye. Tubazanira aba influencer, tubazanira abantu bagiye batandukanye kugira ngo bandanye bagukansolinga kugira ngo ushobore kumenya akazi wokora, ushobore kumenya ingene wokwiteza imbere nk'umujene mu gisagara ca Bujumbura. Uno musi twatembereye ahantu ku bintu abantu benshi bazi ariko peut-être hari abatarabibona bavyumva kuzina bavyumva gusa ku matwi batarabibona. Aha turi mu mirango, turi mu Kamenge, iwabo n'ubunure, iwabo n'akabenzi. Uno musi nashimye gutangura kubereka ubunure. Ubunure babutegura gute? Ubunure n'inyama imeze gute? Ubunure babukora gute? Mbega babukora bafise intambamye nyabaki bigenda gute? Cameraman twagiye. Bro VIP. Poa. Umeze fresh. Ndashima. Bashaka kutubwira akazina ka? Nitwa Fabrice. Nitwa Fabrice. Usanzwe uteka ubunure? Ego. Ubunure mu kubuteka ni kihe kintu coba kibagora? Ubunure? Inkwi ziratugora cyane n'amazi. Mu butekesha inkwi canke mwe bamukoresha amakara? Dukoresha inkwi kugira bunyaruke gusha. Ubunure bufata nk'umwanya ungana gute kugira ngo bushe buri ku? Isaha n'iminota 30. Uko buba bungana gose bisaba iyo mwanya gusa? Isaha n'iminota 30 buba bumaze gusha neza. Natamuna ijyango ngo nizahiye. Ata uvuga ngo zamugwaje gute? Ego. Ubunure barakunze kuvuga ko ariyo nyama ya mbere iryoshe kwisi. Ego, niyo ya mbere kweri. Ngo ni nyama idakeneye kirdan. Ubunure mwa muburangura gute, buboneka gute, bwo bwarazimbye canke bwarazimbutse bimeze gute? Ubunure urumva, ubunure burazimbye nyene kubera buva mu mico itandukanye ya ruguru, mu Kayanza, mu Kinama, Bugarama, mu Bukeyi, urumva niho bwaciye buzima kubera ibitoro ama déplacement yo kubizana n'ibiki n'ibindi byose. Ego. Ubunure bavuga abantu benshi ngo ubunure ngo babutegurana ubucafu. Eske wowe ivyo bintu bivuga kuki? Ubunure ego hari ababutegurana ubucafu mugajewe gutegurana ubucafu nawe nyimenga ni ibintu byo duteranya n'abakiriya kuko hari ukuntu umukiriya ashobora kuza kumva bimumereye nabi mu kanwa gasanga nazogaruka mugabo iyo ubukoranye isuku gasanga ibintu bika bigenda neza niho nabandi n'abatari bahazi acahamagara uwundi gasanga abakiriya bagiye biyongera uko nyene kubera iki yasuku ukoresha. Ubunure iyo uri kurabudandaza ni ibiro bingahe udashobora kudandaza ku munsi? Nukuvuga jewe iyo ndiko ndadandaza ubunure sinshobora kurenza ibiro 10. Ibiro 10 mugabo urabidandaza bigahera? Ndabidandaza bigahera. Kandi ubunure utangura kudandaza ku mugoroba si kuva mu gitondo? Nikuva ndabutangura kubudandaza ku mugoroba. Nukuvuga ko bisaba abafana benshi. Ewana Fabrice rero n'umuntu akora ubunure buryoshe sana. Ningaha mu mirango kuri 11 bwira abantu aha hantu adresse yawe yibabwire kugira ngo bazoze baraza kuraba buno bunure bwawe babuye. Ni haruguru y'ibitaro kwa Buyengero uhageze kwibarabara rija kuri Fekabu. Ucubaza umutama dandaza amakara yitwa Wamvyeyi baca bahakwereka aho ndandariza. Kwa Wamvyeyi? Ewana aha hantu niho bakorera ubunure buryoshe sana. Abana naje niho mpora ndaburira by the way nakoresha umwanya aha hantu aramaze kuza kwarira ubunure koresha umwanya. Rero abantu mutarajya ubunure abantu mutazi ubunure cyarico mureke kuza murakritika inyama imeze nk'uku kuntu je ndayizi ndiko ndayibabwira kubera ndayizi ndamaze kuyifungura kabisa. Fabrice turabona kuri kurategura mu kanya nk'iminota ingahe cyo tuza twigire fresh. Ashangira ndabucapurishe kweri mu mwanya ngira ndabuterereko ewana nkoresha umwanya kandi aha barabizi ko izina rya Fabrice cyane nibariza ariko uva hamagaye rya mumaye canke Bface kuko izina bazi cyane ni rya Bface. Kandi wowe sanzwe n'umufana wa Bface cyane gose mera nk'uduha karapu ka Bface uti babi kweri muri no mwanya kweri sinakiteguriye gusa kubera uri mu kazi nyene kwa kundi hanje. Ewana mukanya basi nitwagaruka gufungura uraza kuducishiriza? Ndabacishirizamo vraiment kuko muza kugaruka nakibutse nagashize ku murongo mapema sana. Ego. Reka tugushimire utubwire abantu ubabwira ati nimugire subscribe muzoze muraza no kujya ubunure ngaha. Bwira abantu tugira subscribe kandi muzoze muraza kujya ubunure ngaha.
Fabu rero canke Fabrice aka Big Face on the floor, muramubona ko ari umujene akora akazi ko kudandaza ubunure kwa kundi hahandi ni muri antumbero nyene yo yuko amafaranga umufuko wose uronka amafaranga umunwa wose ukaronka ico ufungura, ni vya bindi nyene president yamaduhimiriza gukora akazi kose gahari kamaboko kugira ngo twiteze imbere kwa kundi hahandi ubu n'ubunure butarategurwa mu kanya tuca tugarukana twebwe kwitagatisha dutagate n'ubunure bwo kwa Fabu aka Big Face on the floor. Ni kuri 11 ibarabara riduga uvuye ku ivuriro kwa Buyengero ushitse kurija kuri Fekabu canke irija kuri Royal ucuduga gatoyi juste gatoyi ucuhabona nahantu haba hisa yatanguye kudandaza haba hari n'abantu benshi. Rero karibu wewe uri ngaha hafi yo mu Kamenge no mu micungararo yaho kugira ngo ubone ubunure bw'isuku ubone ubunure bumeze fresh sana. Fabrice ndagushimiye. Yego. Abantu urakoze sana. Namwe kweri murakoze kungendera. Reka rero ngende gato home hamace ngaruka mu kanya gutagata. Nangorana usanga ibintu nasafishije. Sawa turasubira. Big up sana rero kuri utarakora subscribe nuyikore kugira ngo ubandanye uronka exclusive interview ibintu bimeze fresh sana. Tuzobanda tubazanira bamenye impano batandukanye no ku kabenzi tuzobashikanayo vuba. Thank you. Ciao ciao. Big up sana. Inyuma ya kamera ntayibagira ni wa wundi nyene Junior aka Baba Ziggy. Big up son. Ciao ciao. Thank you so much.